Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mboneshakure. Ndabahaye ikaze aho muba muherereye hose muri uyu mwanya, tubazaniye amakuru masha agezweho araza cane cane kwibanda ku gisata c'umutekano. Reka ntangure nkuramutsa aho woba uherereye hose kandi ndaguha n'ikaze ryo gukurikira aya makuru. Benshi badukurikiye mu gihugu c'u Burundi mu bice bitandukanye, reka ntangurire ko ari Bujumbura ndetse no mu gisagara ca Gitega, ubwaho ni ku mugwa mikuru yompi. Hari abari mu bice bitandukanye mu ntara nyinshi tugize igihugu, nawe ndabaramutsa kandi ndabakaze. Sinabagiye kandi bari mu bihugu bibanye mu bice bitandukanye muri Afrika, mu gice c'ubumanuko, ic'ubuseruko, ic'uburaruko ndetse n'uburengero, n'abari ku migabane ya kure, namwe ndabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'amakuru tubazaniye. Tubatoreza vyinshi bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, umenyesha makuru. Hari amakuru twashikirizwe ntamenyesha makuru barirya nino masoko yacu, ari vyinshi bavyavuyemwo. Ivyo byose rero utabetunganyiriza mukabikurikira ngaha kuri iyi mbonesha kure. Hari vyinshi rero kandi bavyatangajwe n'abategetsi, navyo tugaruka ko umwanya rero tugiye kugaruka ku biriko bivugwa cane mu gisata c'umutekano n'izindi nkuru zigiye zitandukanye nk'uko muza kuzikurikira mu kanya gatoyi mu buryo bw'idonido. Muharere Tabara woba wasohoye itangazo imanga ko ari wo waraye koze igitero caraye kibaye igihanga, ukamenyesha ko abasirikare bago bari kugataka ku Burundi bashoboye kugaba ibitero hariho hose mwanya uwo ari wo wose. Niko rero bahejeje gutangaza ku rubuga rwabo rwa Twitter, ariko n'ibimenyesha makuru mu gihugu c'u Burundi bigiye bitandukanye byo vyanditse kuri iyo nkuru. Ivyo rero twabakusanyirije kuri iyo ngingo mugiye gukurikira ku buryo burambuye muri aya amakuru. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'ingingo ya mbere tuza gutangurira ko, usabe kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyonda ko, wibuke kandi no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndabahaye kaze aho muherereye hose. Kimenyesha makuru Lomanda kuri uyu munsi wo kuwa Mungu co bacanditse ko abantu babiri bapfuye, umuduga umwe uraturirwa na antene irasamburwa muri zone Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza nyuma y'igitero cagize n'abarwanyi bo muhari Red Tabara mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Ico kinyamakuru kikavuga ko canditse iyo nkuru gitararonka abajejwe intwaro kugira bagira ico bashikirije ku bijanye n'ico gitero, ariko mu Red Tabara wowe ukemanga ko ari wo wagikoze. Wamejeje kubivuga mu mpfunyapfunya no ku rubuga rwa Twitter bakaba bavyanditse. Abo barwanyi rero bitwaje ibigwanisho batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bamenyesha gusa ko basambuye antene yari ahitwa Gihungwe, bavuga ko yakoreshwa mu guhanahana amakuru ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'i Bujumbura. Itangazo hose rero ku rubuga rwa Twitter Red Tabara ivuga kandi ko abarwanyi bayo bari ku butaka bw'u Burundi ngo bafise n'ubushobozi bwo gutera aho bashatse gihe icari co cose. Turakanizo ryayo makuru ikinyamakuru Lomanda siryo yanditse gusa, ubwo na radio n'imboresha kure vya Isanganiro vyanditse ko abantu babiri nabo bapfuye batuririwe mu modokari yariko iraja i Bujumbura. Byose rero akaba ari byabaye muri iryo joro. Vyononekaye imbere yuko tubigaruka ko tubabwiye ko Pacifique nahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yoba yabigarutse ko nawe yashimikira kuvyemejwe na Radio Tabara, yemeza ko uwo muhari waraye ukoze ico gitero muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Nijoro amasase yari menshi muri zone Buringa ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza hagati y'isaha 3 z'ijoro n'isaha 4. Hari abanyagihugu benshi b'Igihanga bagize ico bashikiriza nk'amakenga, bavuga ko bariko bumburwa mu rwishi rw'ibikoho bikomeye, amagrenade n'inkoho zito zito. Icashotse kimenyekana nuko rero abo barwanyi baturiye imodoka ya voiture Toyota Probox, hoba hariho n'indi modoka arashe. Kendi cavuzwe nuko abarwanyi bari bazananye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baciye mu ishamba rya Rukoko, bahejeje kurasana n'abasirikare b'u Burundi. Abo barwanyi ngo basubiye mu ishamba rya Rukoko. Musi nyene hamenyekanye ko hapfuye abantu babiri batangwe n'ico gitero, n'amashusho y'imodoka yahiye gatokomberagiye ahabona. Mwitangazo rero muhari washize ahabona amenyesheje ko wakoze ico gitero nijoro muri komine Gihanga, bakavuga ko wasambuye icuma canke antene kiri Gihungwe gifasha indege kururukira ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Muri leta y'u Burundi rero ntaco baravuga kugeza isaha kuri ico gitero cabaye ngo bemeze canke bakane ko ari Red Tabara yaraye
ibateye. Ivyo bibaye rero mu gihe mu ndwi iheze Perezida Varisito Ndayishimiye ari Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yagiraniye amasezerano na Perezida Felix Tshisekedi, amasezerano ajanye n'ivya gisirikare. Bibaye kandi mu gihe n'ingabo z'u Burundi zimaze hafi imyaka 2 muri Kongo kurondera Red Tabara. Hakweze Reverien Ndikuri akaba yaratangaje ko muhari bawuhejeje utakibaho. Vyo Red Tabara yarayikoze nivyo CNDD-FDD yakoze mu myaka hafi 10 kuva mu 1994 gushika muri 2003, nayo yahuze itera mu banyagihugu, yahuze itera mu mabarabara, igatutira imiduga, yahuze igerageza tari kibuga c'indege ca Bujumbura. Ibitero vya CNDD-FDD vyarahitanye n'abarundi benshi cane muri iyo myaka. Abarundi batari bake bari impunzi basaba kugira ijambo mu gihugu cabo. Vyarangiye habonetse amasezerano y'amahoro, ariko abantu n'ibintu vyo vyari vyarahatikiriye. Muzi rero hari abarundi batacitwa abarundi biswa abanzi b'igihugu, hari n'indiri z'abarundi bari mu mahanga. Leta Ndayishimiye idakeneye kubona urwe munini w'abarundi nta ntambara bakeneye, barazi ko intambara isambura gusa, ariko bakifuza kuba mu mahoro mu gihugu cabo. Abatwara rero Burundi ngo barakwiye kwibaza kino kibazo. Niko Pacifique Nazwe yoba yasuzere ku rubuga rwiwe agira ati none ubu bizorinda gusaba ko igihugu isambuka kugira abarundi bavugane bagatora umuti w'ibibazo hakiri kare, nta terambere tuzoronka mu gihe abarundi bose batari kuriwe kubamwo. Nkuranira agateka kazina muntu yasozera agira ati sinshigiki intambara zirica zigasambura, haba muri kahise haba uno munsi intambara zironona. Ndifuza ko boneka ikiganiro ciza kitagira uburyarya hagati y'aba n'u Burundi, maze tukubakira hamwe igihugu tubashwemwo twese, tukaririmba hamwe tuti Burundi bwacu. Iyo nkuru rero yari igezweho yanditswe n'ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Mejeje kubivuga imbere yuko tubagezaho ivyo vyanditswe na Pacifique avuga kuri ivyo vyabaye vy'igitero ca nijoro. Gusa rero bimeze kumenyekana ko vyononekaye ni abantu babiri, hari umugore n'umugabo n'umushoferi bahiye baratokomberera muri iyo modoka Probox yahiye. Undi umwe n'umugabo yari muri iyo modoka yarashwe amasura 3 kukugura mu mugongo no kwitako agerageza guhunga. Jo nyene yaciye atwarwa kwa muganga. Yo makuru rero yaragezweho mu gisata umutekano. Reka tubandanye mu ndero. Mu ntara ya Kirundo harayafashwe indongo ziriko hindura inyishu ku rupapuro rw'umupfasoni aheruka gukora ikibazo cyo kurondera akazi ko kwigisha, agifatwa cahitamwo kuri iyo mapuro ariko arahindagura. Umuhanuzi mu biro vy'umuyobozi w'indero muri komine Gitobe mu vyo ajejwe harimwe abakozi bo muri ubwo buyobozi. Mukeza Ngango Joel yarasanzwe ari mu murwi wa komine ujejwe ivya recruitment y'abigisha, fashwe ku mugaragaro ku wa gatandatu w'igenekerezo rya 2 Nyakanga 2023, kagerageza gukoporora inyishu ku rupapuro rushasha ku kibazo c'abigisha geruka gukorwa kuri misiyo yahawe n'umugabo w'umwigishwa azi Murantunge w'umwigisha azwi ku izina rya Mandela Daniel kugira bikunde umupfasoni wiwe n'imbona Euphrasie abe mu batoye ico kibazo. Mu gufatwa hakuwo muhanuzi umuyobozi w'indero muri komine Gitobe yazindutse kumuhitana kugira ngo baje gutanga amanota ku bari basanzwe barakoze ikibazo, nawe kubera azi umutego yari yateze yacaranka ko bajana n'uwo muyobozi. Umuyobozi rero yaca yigira maze gushika ari hasanzwe habitswe izo mpapuro, acasanga wa muhanuzi wiwe yahageze kera mbere aza yatangwe no kuraba muri nyamapuro. Muri ako kanya rero umuhanuzi acikanga ko umuyobozi w'indero muri komine yashitse yaciye afata impapuro yari ko akorera kamanyanga, zimwe acaraziyekenya mpaka azimiragura, izindi ziramunanira ca zicira munsi y'akabati kari mu biro akoreramo nk'uko vyabonetse, ariko azereka inyamirama bihomanuzi kumwe n'uwo bakoranye n'uwo bateguranye gukora ico caha bahavuye bashikirizwa ubutungane kugira amatoza bandanya, kuko hari impapuro z'abakoze ikibazo gushika n'ubu zaburiwe irengero. Kandi makuru aba aronkeye ngo arakwiye gushirwa ko ibitaro vyo kwakira bubahwa batandukanye, kuko hako haza baragenda kwivuriza hanze y'igihugu. Ivyo ni bimwe mu vyasabwe n'inama
Shikiranganje ya leta aho yari iramutse ikorana ku wa 30 Munyonyo Myandagaro 2023 muri Ntahe House irongowe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'amanshikiranganje byo yize ko akaba harimwe kwiga integuro y'itegeko rijanye no kugendera karangamutima ku bakorera mu gisata c'ubuvuzi. Integuro rero ikaba yashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe ivy'amagara y'abantu nyuma ingendo zakozwe ku bitaro bitandukanye mu ntumbero yo kwirabira uko ibikorwa by'ubuvuzi bigenda. Iryo tegeko rikaba rizoba ririmo gutanga ubuvuzi bwiza ku bagwayi, kumenya ivyo abagwayi barikuriwe n'ingere bategerezwa kwitwara, mbere rikanategekanya n'ibihano kuri uwo wese azorenga kubiri muri ryo. Itegeko rikaba ryaremejwe hariko inama nshikiranganje ikaba yarasavye bitandukanye vyoherekeza iryo tegeko. Bimwe muri ivyo nibi bikurikira: icambere nuko ho kuba kwa ibitaro bijejwe kwakira bubaho batandukanye mu ntumbero yo kugabanya igitigiri c'abaja kwivuriza mu mahanga, aho koho kwigwa uburyo bwo kugabanya umurindi w'abaganga batakazi bagiye mu mahanga. Kene ngo nuko ibisata vy'ubuvuzi bisanzwe biri mu mavuriro yigenga vyoshirwa no mavuriro ya leta. Kendi canzwe nuko hokorwa ibishoboka vyose kugira ngo gushika mu mwaka 2025 muri komene yose izoba ifise ibitaro bikuru n'umuganga umwe canke docteur mu ntumbero yo gutsimbataza ubuvuzi bwiza n'ibindi bitandukanye. Ivyo rero ni vyafunditswe n'inama nshikiranganje. Muyobozi mukuru wa Regideso asigura igituma amazi agoma acikagurika mu gisagara ca Bujumbura. N'enjeneri Jean Robert Manigomba agira ati ibice 94% by'amazi akoreshwa mu gisagara ca Bujumbura nayava mu kiyaga Tanganyika. Inyubako z'ayo mazi zubatswe mu mwaka w'1985 zikaba zari zagenewe kuzotanga amazi meza kandi neza tangorane mu kiringo c'imyaka 20 gusa, kuvuga gushika mu mwaka 2005. Kuva ico gihe rero ngo nta yindi bihora mishasha yubatswe. Uciye uraba kuva ico gihe gushika muri uyu mwaka turimo wa 2023 karabe ngene igisagara cagutse, biraboneka neza ko aya mazi dufise adashobora gukwira. Abandanya ati nibihe vy'intambara igihugu caciyemo vyarabaye intambamye y'ibica bituma bidakunda ingene leta ishobora kugwiza umwimbo. N'ingorane yatumye hataba igwizwa ry'amazi harimo n'ingorane z'ubutunzi ishiramwe Regideso ryagiye riracamwo. Nkuko rero umuyobozi abivuga, ikibazo c'amazi kirabahanze kandi nahone ngo ni nk'umuvyeyi iyo abanyagihugu basavye amazi bakabura ingene bayabahereza. Uyu muyobozi ngo arumva ababaye, ariko kamenyesha ko bariko baragwana uko bashoboye kose kugira ngo barabe ko muri uyu mwaka 2023 ushira 2024 uboneka amazi akwiye. Kinamenyesha nuko amafaranga bateguriye igisata c'amazi kuvishiramwe Regideso ryabaho ari ubwa mbere kigiyemo amafaranga menshi cane, kuko hazokoreshwa amafaranga arenga miliyaridi 60. Kamenyesha ko batanguye kuyakwega mu isoko y'amazi ya Matyazo na Sare, kandi ko gushika mu mpera z'uyu mwaka nyene bazoba bayashikanye. Byo navyo bikaba bizogira karusho cane kubaba mu makaritsiye y'uburengero nka Kamenge, Carama n'ahandi, ayo mazi ariho azoshikira. Nayo kubijanye n'amakaritsiye n'uduce tumwe tumwe atamazi ya Regideso ariyo, uyu muyobozi akamenyesha ko bagiye kuba baragwiza amabombo rusange mu kurindira ko hagwizwa amazi mu gisagara cose kugira ngo uzoyabura mu nzu azayoronke mu mabombo rusange. Umuzi rero umukuru w'ishiramwe Regideso yabishikirije mu kiganiro haye menyesha makuru ku itariki ya 31 Myandagaro 2023. Banywanyi bacu mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza, nabasaba kugira ntimuze guciko nande makuru tuza kubashikiriza kuri Mbondesha kure y'Umuhuza TV. Ubwa mbere utwumvirije fyonda kuri subscribe, atari ubwa mbere kandi utari wabikora nawe bikore kugira ngo ushikirwe n'amakuru yacu uri mu ba mbere igihe cyose twashize kuri iyi Mbondesha kure kuri uyu muhora wa YouTube. Bari bahezagire.